Nyuma y'amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu cacu Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaheruka kugirana na mugenzi we wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ibi nta nivyo bihejeje kudukururira akarambaraye, birashobora kudukwegera akarambaraye bivanye nuko n'abahinga mu vyerekeranye na politiki ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko baratomora. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwoba. Itangazo giturumbuka risohowe nanone na Patrick Muyo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira umubano w'igihugu cacu c'u Burundi, umubano w'igihugu cacu c'u Burundi hagati y'igihugu c'u Rwanda na Kenya woba ugiye gutosekara kandi ukazamwo agatotsi bivanye nuko gushika ubu ngubu igisirikare ca Kongo canke igihugu ca Kongo gihejeje kwagiriza igihugu ca Kenya yuko umwanya ku mwanya kiriko kirafashanya n'umuhari wa M23 mu guhungabanya umutekano wa Kongo. Ivyo bikaba bishizwe ahagaragara na Patrick Muyo nyuma yo kumviriza yuko gushika ubu ngubu kwigenekerezo ryejo haheze hari inama ikomeye cyane yabereye i Nairobi muri Kenya. Amasoko yacu akomeye cyane aremeza yuko ibintu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yinjiyemwo yabigiye kudukwegera akarambaraye. Ni munyemere rero tuyagaruke ko muri uburyo bw'idonido, reka nsubire ndagoye kanze nshuti munywanyi wacu kuri umvireza amakuru yacu n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV uherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'iyaga binini, kandagwe kanze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kanze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Aya ni amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka nzina muntu, mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka rero nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri we wajije gupyonda ijambo sabone canke subscribe bivanye naho muherereye kuri we mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Ubwoba n'igishikani vyose kuri Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umuvyeyi wacu, nyuma yo kumviriza itangazo riko rirakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro rijanye n'irisohowe na leta ya Kinshasa, nyuma yuko yo nyene yemeza yuko gushika ubu ngubu Kenya yo bihejeje gufashanya n'umurwi wa M23 gukurako igisirikare no guhungabanya umutekano wa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nyuma yuko uwo muhari we nyene ufise ico ugwanira kuko bitangazwa n'abasirikari bacu b'u Burundi bagerageje kandi babandanije kugwanya uwo muhari wa M23, ariko bidatevye baciye babona yuko umuhari wa M23 ufise ico ugwanira, na niyo mvu yatumye bamwe batanguza igikorwa co kugumuka bakaganuka nga mu gihugu c'u Burundi, gushika ubu bakaba bapfungiwe mu gisagara i Bujumbura. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ibigiye kuba mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Umubano hagati y'igihugu cibanyi c'u Rwanda, igihugu cibanyi ca Kenya ugiye gutosekara hagati y'igihugu cacu c'u Burundi. Ndababwira ukuri ico banigishikani vyose umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yama yibonekeza muri ibi bikorwa bitandukanye atabanje kujya inama n'abajenama biyo bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Abakomakomeye bagezanye Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuba yarinjiye muri iyi ntambara yari iriko iraduhuza n'umubare wa M23. Ibi vyose rero bikaba ari vyo bigiye kudukwegera akaga gakomeye cyane. N'icyo umuhari wa M23 woba uvuga ku bijanye n'ibiriko birakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Leta y'u Burundi yama ihakana yuko idafashanya n'igisirikare ca FARDC mu gukura umuhari wa M23 ku gataka ka Kongo. Nyuma yuko umuhari wa M23 amakuru ariko arakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro zitandukanye aremeza yuko umuhari wa M23 uhejeje kwihuza na Alliance Fleuve Congo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira biravurwa yuko nanone ico ari igisirikari gikomeye cyane kandi ari umugwi ukomeye cyane ugwana. Ni nyuma yuko ukuriye iyindi migwi yose muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nkuko amasoko yacu avyemeza, ukaba wahejeje kwiyunga n'umuhari wa M23 kugira ngo bakure ko intwaro ya Tshisekedi, intwaro y'agahotoro imeze nk'intwaro yacu nga mu gihugu c'u Burundi. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira umugambi nanone wa M23 urahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nanone ari nayo iriko iratera ibihugu bitandukanye ubwoba bukomeye cyane. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu majambo yiwe ahejeje kumvikana ku telefone ngendanwa yagiranye na mugenzi we wa Kongo arateye ubwoba, nyuma yuko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi gushika ubu ngubu atari nga mu gihugu c'u Burundi ariko arabarizwa muri Guinea.
amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwoba mu nyemereri yose tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri ibiriko biraba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ni akamaramaza. Reka vyose tugaruke tubasigurira ibijanye n'umugambi ukomeye cyane wafashwe na leta y'u Burundi nyuma y'uko abasirikari bacu b'u Burundi bariko barahura n'ibibazo bitandukanye ku gataka ka Kongo mu ntambara badatahura, nyuma y'uko na leta ya Amerika ejeje gufatira ibihano bikomeye cyane umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ikamwagiriza gukora nanone no guhungabanya agateka kazina muntu. Abasirikari b'u Burundi bashika 200 bafungiwe i Bujumbura. Amasoko yacu yemeza yuko ari abasirikari bamwe baba bagerageje nanone gutoroka, bamwe bakaburwa irengero mu mashamba ya Kongo nyuma y'uko ariko bagaragaza umubabaro. Ni amajambo akomeye cyane twashikirijwe n'umusirikari wacu yarungitswe ku rugamba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu minsi yaheze bahawe operasiyo yo kugandagura uwuhanganye nanone mu matora na Felix Tshisekedi ari nawe nyene yitwa Moise Katumbi. Gushika ubu abanyeshure bava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bashigikiye Moise Katumbi biravurwa yuko bafungiwe i Bujumbura. Amasoko yacu ava mu gipolisi niko yemeza. Abo banyeshuri bakaba bahora biga muri kaminuza nga mu gihugu c'u Burundi, abo bose bapfungiwe i Bujumbura. Birababaje cyane kuba iyo ngingo yofatwa n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko abajenama biyo bose babuza kuba yokora ivyo bikorwa bitandukanye vy'urwango na cane no gukwiragiza urwango mu banyekongo bari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bica biboneka yuko umwene gihugu wese aturuka mu gihugu ca Kongo ategerezwa kuba nanone yubahiriza kandi akabashigikiye Tshisekedi. Ivyo rero bikaba biboneka yuko politiki yo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi irashobora kuba irimwo ibintu bikomeye cyane n'igipfungu cishi cyane. Ndababwira ukuri gushika ubu ngubu Alliance Fleuve Congo ihejeje gufata ingingo ikomeye cyane yoba yahejeje guhamura imitima y'abatari bakeyi ngaha mu gihugu c'u Burundi, abashigikiye leta ya Felix Antoine Tshisekedi n'ibindi bihugu bitandukanye na cane vyibonekeje muri uyo mugambi wo gushigikira leta ya Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru akomeye cyane duhukura mu begereye igisirikare cacu aremeza yuko gushika ubu ngubu bamwe mu basirikare batanguye kwiyongora kuri ico gisirikare ca Kongo, ahubwo nyene nkuko barungitswe gucongerera umutekano wa Felix Antoine Tshisekedi. Bamwe biravurwa yuko bagiye gutangura kwinjira mu wari wa M23, niko amasoko yacu yibanga mu gisirikare yemeza. Umwe mu basirikare atashimye yuko tuvuga amazina yiwe kumvuza umutekano wiwe aherereye muri ico gihugu, yarungitswe kumumvikana wa Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi wiwe w'igihugu cacu muvyeyi wacu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atomora yuko gushika ubu ngo bararambiwe kugwana intambara badatahura. Nyuma y'uko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yajeje kugirana amasezerano akomeye cyane na mugenzi we wa Kongo yuko azomufasha mu kwitoza mu kibanza cyo kongera ikiringo mu kugira ngo arongore Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane hejeje gukwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro nyuma y'uko gushika ubu ngubu Colonel Nanga ajeje gufashanya n'umukuru nanone wa M23 Bertrand Bisimwa. Vyabonetse ku igenekerezo ry'ejo haheze aho humvikanye amakuru akomeye cyane yuko i Nairobi muri Kenya habereye inama kadondoro. Iyo nama yari yiga ku bijanye no gukura ko intwaro y'agahoto iriko irahonyanga bene igihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amasoko yacu muri Kenya yemeza yuko gushika ubu ngubu Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa bo bahije kugirana amasezerano akomeye cyane. Ivyo rero nivyaje gutera agashavu abashigikiye Felix Antoine Tshisekedi, na niyo mvo iciye ifata ingingo ikomeye cyane yuko Patrick Muyoye nawe nyene aciye afata ingingo ikomeye cyane yo gusohora itangazo kuba ariko barafashanya n'umwari wa M23. Aravuga yuko igihugu kibanye c'u Rwanda coba kiriko kiratererera nkuko vyama bivugwa na leta ya Kongo, kikaba kiriko kiratererera umwari wa M23. Ariko ayo makuru igihugu kibanye c'u Rwanda cama kiyahakana, kirikarahira kikarengwa, ahubwo kikagereza igisirikare ca FARDC gufashanya n'umugugwanya agataka ku Rwanda wa FDLR. Ndabibutse yuko uwo mugwi wigeze kandi waheruka kugaba igitero gikomeye cyane mu myaka yaheze mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Ivyo vyose ni igisirikare ca FARDC, ariko navyo bica vyumvikana yuko umwanya ku mwanya harimwo igipfungu cishi cyane.
ndababwira ukuri amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi araza gushumikira ku bintu bikomeye cyane biriko biratwarwa n'abategetsi bakuru nga mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko umwanya ku mwanya turashobora kumviriza yuko ikibira cyose gihejeje gufatwa nyuma yuko kirimo imigwi yitwaje ibigwanisho kandi igwana, kuko ababa ku micungararo y'iryo shamba bavyemeza. Baremeza yuko gushika ubu ngubu mw'ishamba cimeza ry'ikibira hoba hategerezwa kuba hinjiramwo imigwi igwana na cane cane nka Red Tabara igiye kuza ifashanya n'igisirikare gikomeye cane gushika ubu ngubu hataramenyekana iyo coba caturutse. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira aramenyesha yuko mu majambo Patrick Muyaya yahejeje gushikiriza aravurwa yuko gushika ubu ngubu igihugu ca Kenya coba gihejeje gufashanya n'umwari wa M23. Arasaba yuko Perezida William Ruto wa Kenya asobanura kandi akisigura imvo z'uko yibonekeje kwakira yuko iyi nama ibera mu gihugu ciwe, na cane cane yari inama kadundura yari yahuje abantu bakomakomeye bivurwa yuko harimwo Colonel Nanga nanone n'umukuru wa M23 Bertrand Bisimwa nk'uko amasoko yacu muri ico gihugu avyemeza. Muyoye na wenyene abandanya agira ati turasaba yuko leta ya Kenya ishikiriza nanone imvo kandi igashikiriza impamvu zoba zaratumye ifata ingingo ikomeye cyane yo kwakira abanone baboneka bahungabanya umutekano mu gihugu cacu ca Kongo. Akaba yabishikirije mu itangazo rikomeye cyane yasohoye kuri iri gerekerezo. Ndababwira ukuri gushika ubu ngubu intambara yoba igiye kuba iy'akarere kose. Ibigiye kuba nga mu gihugu cacu cy'u Burundi vyo nakamaramaza kuko bishikirizwa n'abanyepolitiki batari bakeyi n'abasoda bacu bariko barumviriza politiki ya Kongo. Nyuma yuko gushika ubu ngubu Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo atarasubira kwibonekeza mu majambo akomeye cyane bivanye nuko gushika ubu ngubu yahawe gasopo n'abategetsi b'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Akaba yahawe gasopo kugira ngo abandanye nanone akora ibikorwa vyiwe ariko areke amajambo akomeye cyane ariko arashikiriza ku bakuru b'ibihugu bibanyi bitandukanye. Felix Antoine Tshisekedi yama yibonekeza mu majambo akomeye cyane ariko ahamagarira abanyagihugu imigumuko, ahamagarira abanyagihugu urwango rukomeye cyane n'ibijanye no guhamagarira abanyagihugu ibikorwa bitandukanye. Ni mu kumvo zitandukanye z'uko ariko arafashanya n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, bica biboneka yuko abanyeshure bahagaritswe nanone ku igenekerezo ry'ejo haheze aho bahora biga muri kaminuza y'u Burundi. Abo banyeshure bikavurwa yuko ari abari bashigikiye nanone uyuhanganye na Felix Antoine Tshisekedi ariwe nanone Moise Katumbi. Nayo se muzi umugambi ukomeye cyane wo kugandagura Moise Katumbi. Abansi b'igihugu baciye bahagarikwa nyuma yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira kubw'amasoko yacu mu gisirikare. Haremezwa yuko ari operation yari yateguwe na Felix Antoine Tshisekedi n'abasirikari bakeyi ku mwumvikano w'umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi Nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye. Bari bateguye iyo mugambi ukomeye cyane wo kugandagura Moise Katumbi aho hari ku igenekerezo rya 12 Kigarama mwaka wa 2023. Umugambi w'abansi waciye nanone ufutwa na cane cane ko utashitse iyo wategerezwa gushika. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nyuma yuko Alliance Fleuve Congo yejeje gufata ingingo ikomeye cyane ikabiri ko iranahamagarira abasirikari ba Kongo kugira ngo biyonkore ku gisirikare ca Kongo ahubwo bishire kuri uyu murwa. Bikavurwa yuko umwari wa M23 ugiye kuja ugwana kuri iri zina rya Alliance Fleuve Congo. Ni nyuma yuko gushika ubu ngubu ari nanone umurwi ugiye kuba uzana inguvu zikomeye cyane. Birababaje cyane ivyo twaraye tubonye nyuma y'ikiganiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi yaheruka kugirana na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo, aho bavuga ku bihugu bibanyi bitandukanye nyuma yuko ingingo zikomakomeye zigiye gutangurwa gufatwa n'igihugu ca Kenya, igihugu kibanye c'u Rwanda n'ibihugu bitandukanye biri mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ntawo muri zana gatoya. Ndababwira ukuri impfu z'abasirikari bacu b'u Burundi ziriko nanone ziratera ubwoba. Umwanya ku mwanya nga mu gihugu c'u Burundi abenye gihugu barashobora gutangura nanone ibijanye n'imigumuko yo kwiyamiriza intwaro y'agahotora ya Nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye. Ayandi makuru turi buze kubashikiriza turaza kugaruka ku ngingo zikomeye cyane zafashwe kuri iri genekerezo. Mu gihugu c'u Burundi ubwo umukuru w'igihugu Nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha hafashwe ingingo zikomeye zivuga ku bijanye no gutembagaza ubutegetsi. Izo ngingo zafashwe ziragaragaza yuko umwanya ku mwanya turashobora kumviriza itangazo rikomeye cyane giturumbuka.
igihugu ca Kenya naco nyene coba kigiye guhuza umubano hagati y'igihugu cacu c'u Burundi hakazamwo agatotsi bivanye nuko gushika ubu ngubu ubufasha butandukanye tubukura muri ico gihugu ca Kenya nyuma yuko n'indege yunguruza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yama ituruka muri ico gihugu ca Kenya. Igihugu ca Kenya kirashobora kudupfungira ibintu bikomeye cyane bivanye nuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arahabwa gasopo n'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ariko gushika ubu akaba atariko aragira ico akora. Arategerezwa kwisigura kugira ngo ibihugu bibandanye kumugirira ikigongo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira umwari wa M23 wewe nyene watangaje yuko umwanya ku mwanya uzirwana ko mu bikorwa bitandukanye bivanye n'ibikorwa bitandukanye biriko birafatwa na leta y'u Burundi. Munyemerere tuze kugaruka dutanga umuco kuvyerekeranye n'ibiriko birakorwa nga mu gihugu c'u Burundi n'ibiriko birabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ndasubiye kuguha mwiriwe canke mwaramutse ndagukengurikiye cyane inshuti munywanyi twabanye muri aya makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Timuje kure abamenyesha makuru bacu bakorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, abakorera muri Kenya, abakorera mu hari wa M23 n'abakorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi bariko baratugira amatoza. Timuje kure ibigano vyacu nakagaruka nizere ko aje gupyonda ijambo sabone iyi ni Burundi News TV.